kubera iki Nova yicaye hariya ariko mwebwe mwashimiye ko mucaruko nyumvira Isaac zakuranzi we nawe mwabonanye gute twahujwe na Lavante tarazogera kwivuga wow Nova niwe yabahujije muraberewe antuka Boniface umaze igihe kingana gute nka mu Burundi 5 ndaje muri business narongo muriyango naronga famille byose tutut ndashima Imana okay sawa abantu tuko turavuga nkuko basebya ati aho yariko atubeshe usu mu Kenya we ni kabila gani mimi ni Mkikuyu kidogo tugusie Kikuyu kidogo Kikuyu fanya kama hivi na walikeni watu kwenye event itakayokuwa tarehe 5 mwezi wa 9 kwenye Kikuyu kwenye ile lugha yetu twenapate aha mugoka na muke muri adoige Isaac TV ho Guess 1 amahoro y'Imana bari namwe bakuzi ba Isaac TV amuri hose mu Kiswahili bakunda kuvuga ati kitaki imeota nyasi urazi cyo bisigura muri dictionnaire hama urondere cyo bisigura hama then fresh. My name is as a classic Juma Jukes behind the camera. Ndi ku kiyaga ahantu heza cyane i beach bamwe mushobora kwa muyizi ni World Beach mema beach meza cyane hariyo ikirori kidasanzwe cyo gitegurirwa ngaha kuri ino beach ariko rero ushobora kutazi neza icyo kirori cyari cyo ushobora kubutazi neza ivyo ari byo ariko je ngira ndagufashe ikintu kimwe gusa aho uri hose uje kuronka kino kiganiro gifasha ugihereza abandi kugira nimba uri hanze abari mu Burundi bazokirungikemwo uzokirungikemo imiryango yawe abari mu mengi itandukanye baze muri kino kirori ariko rero kino kirori gihagarikiwe umwe mu bantu bagihagarikiye harimo ba presenter bamesha makuru harimo no wa mu sister twemera sana Ozira Koze umwe mu bigeme murabizi arakora sana vraiment ariko urabona ari kumwe n'abashinga nabi banyiga ni Alain Nova nigamere kuri Alain Nova ndabugize mutama amahoro meza cyane muri Isaac TV nongera ndabifuriza ndanabakeza ko ndashimishwa cyane n'ibikorwa muri ko murakora no misi ndakurikirana cyane cyende mu abone wa channel yose ya YouTube baba nice in exclusive uri musaza twemera sana kandi wakera umaze imyaka ingahe mu mwuga kumenyesha makuru bwana no ndabuze imyaka myinshi mugabo ntanguye kuvuga ndaronse contrat y'akazi n'imyaka 14 mugabo n'umugana akunze kuva nkiri ku ntebe y'ishure nki muri secondaire ndumwa amateur ngenda mu biganiro jeu question réponse mu nyuma ndabikunda ego bibiri na novuga nti neza na neza binandwi niho ninje muno mwuga okay akayaga kumva gute bwana no akayaga World Beach no kuri wohoro uraraba wohoro urumviriza ushaka woba hano mugabo gusa nizera ko inyuma y'amasa nkaya hasha kuba hari nakabeho sawa reka ndamutse mutama ni sawa ni sawa meze neza ni bo uyu mutibi bambye ko ari mu Kenya is true yego ariko arazi Kirundi umukenya azi Kirundi my god nice kabisa akazina kanyu Boniface Boniface umaze igihe kingana gute nka mu Burundi 5 imyaka 5 antuka kiba kiriko kiraza buke uri kumwe n'umuryango ngaha mu Burundi canke waje muri business canke uri mu ndaje muri business narongo muriyango naronga famille byose tutut ndashima Imana okay sawa abantu tuko turavuga nkuko basebya ati aho yariko atubeshe usu mu Kenya we ni kabila gani mimi ni Mkikuyu kidogo tugusie Kikuyu kidogo Kikuyu fanya kama hivi na walikeni watu kwenye event itakayokuwa tarehe 5 mwezi wa 9 kwenye Kikuyu kwenye ile lugha yetu twenapate aha mugoka na muke muri adoige muri adoige jendo nije numvise ozi ni bon ni sawa ni sawa uramuvugishije ikintu ntazi Gikuyu Ozira Koze amakuru y'imisi Ozi wavyibushe isawa mugibi ngo navyibushe na sinavyibushe mugibi kiyoze nanaki ahubwo sinarubwo nkijya cyangwa ntari niho mvyibuha okay sawa Ozira Koze uri ngaha kuri beach nabona uri kumwe no mu Gikuyu ngaha no mu Kenya na bwana Nova hajya kubera iki Nova yicaye hariya ariko mwebwe mwashimiye ko mucaruko ni kwa nyene ariko intebe zimeze nta formule nimwe irimo abantu bashobora kuba kubishushanya n'ibindi kumbure couple like
ngo couple oya vraiment nanagato yakubwiye ko afite umuryango nanje afite umuryango donc twahuje ngana nakati urafise umuryango none sifisi yomva Isaac umuryango kwa papa ariko ozi nturigira tubona umusheri wawe umupartner wawe why ukunda kunyingiza couple za nyumvira ngibira Isaac zakuranzi oya ndazinyegeza gusa ngene ntihaba haragera Jengi mbona mutibe murasa kabeza mvuga ati monsieur madame aricaranye good am I married tuto turabe wewe mbona uvaye yeah don't do that sawa ozi haro igikorwa kirakorerwa ngaha kuri World Beach ndabona mwegeranje bamenyesha makuru ozi muri kino gikorwa ninde uhagaze nkana bon je ndiko ndabafasha kuyimenyekanisha genre promotion yayo abantu bayimenye we nawe mwabonanye gute ozi tuziranye kuva kera gatoya turakoranye gatoya tugitangura muri World Beach turakoranye muri press conference tubatumira abantu bose tucyugurira ngaha turabanye turi abagenzi n'ubu turabanye gukorana nice ale Nova twahujwe na Levante nta turazogira kwivuga wow Nova niwe yabahujije murabere bantuka Nova ngo niwe wabahujije muri cadre yahe wamwumvishije gute Ozi ashoboye ibintu ka simvuka neza ukwezi mugabo lo boss manager na founder wino World Beach yitwa Desire Manirambona aba muri Canada mbone ntakanya kumuha salute kumuramutsa urabahari yashe urabahari kuri salute Desire Manirambona Canada hanyuma akimara kuvuga ati nakoze ikintu cy'amateka je naraje ngahe mu ntango bitaratangura munyo arambaza ati nyoma ndakeneye ko ibintu bimenyekana hama twarakoze umugwi munini wamenyesha makuru bashe kuza ngaha na Ozi niho yaronsa kanya ko kuba yari mwabo bamenyesha makuru baje ngahe cya mbere mugabo bari nk'abamenyesha makuru nka boss ba entertainment bararenga 30 harimo na TV online abandika kumenyesha makuru n'abakora ku radio rero guhera ico gihe harabonetse neza ko habaye abantu bakoze ibikorwa byiza Nova tugirageje kushura amajambo magufi aba DJ mu kugira mu bahuze uya ntibafashe umwanya sinzi ko ushobora kubifise mu ruhara nije yafashe umwanya mbo aba DJs d'abord hamba vuye bari ba DJs babiri bazavuye i Nairobi muri Kenya DJ B numwigeme mbone no gutumira abantu umwigeme mu DJ umukobwa mbone yakanya wo gutumira abantu bose bazo barabe talent iri kashi mu bushobozi bw'abigeme DJ B numwigeme DJ UV numugabo numusore abo bose bazoze mugabo kamba vuye hari aba DJs bane bi Burundi hamu DJ Mario nawe nyene asanzwe ari watanguje ivy'ama mix ku Indundi nawe ko no gushira mbere habona volume yo ya gatandatu DJ Mario hariho na DJ Ballet hariho na DJ Frank wo muri Crystal mugabo kandi hariho n'umudini mu DJs yitwa no kiss ibyo byose ziragoye kugira ngo rigoye ni nkuko n'ubuhinga Niskis niho n'ubuhinga bwiwe buzo bukomeye kuyazo kwereka abantu yuko byose bimeze neza cyane nta ngore zahabaye abantu bose barumvise neza ko Some Explosion Beach Party batoharamwo hama baroroha baravuga ati reka natwe tuze gutanga notre coup de main muri kino gikorwa nice Ozi dushaka kumenya ndabona mze baba yagiye dushaka kumenya Ozi kwinjira bimeze gute kwinjira ni 10000 francs bu iyo bicum by'amarundi prix normal hama VIP ahantu basi place iri normal ama VIP ni 30000 y'amarundi ikindi sinzi ko bayivuze hazo hari amabus azotura abantu abakuye muri ville yagusa agabashikana ngaha kuri World Beach zoyamenya gute ayo mabisi yose zoyamenya gute Yanditse ko World Beach yanditse ko gute cyangwa umuntu wese azoshika muri ville yita muri bisi ariyo ati ntwara kuri World Beach biriza amabisi azoba hari antuka waza abantu bagiye ahantu hamwe we Isaac urabonana ushaka rero bazozi bahurira ahantu hamwe oya apana no kuburira ahantu hamwe ariko ngenzi sinzi ko novayo biratomoye icyambere teniyo muri Beach Party irisa icya kabiri ayo mabisi azohagaze kuri Havana kwajya hambere ya Havana bisigura ko umuntu wese azoba ari hariya mu bisanzwe nahazo bagiye muri Kongereza imvubo zirugaye yofata iyo bus mugabo ntawo bazokwemera kurukira kwibarabara ni kwa kuri portail indani ya Beach Party ya nani ya World Beach cyo gituma rero ayo mabisi yateguwe banaguciriyemo
naguciriyemo ushaka kumenya exactement umuntu ageretse muri ville nzomenya gute ko iyi bisi igira kijya kuri World Beach uzomenya ko iyo bus igiye kuri World Beach utayisanze kuri parking nkakujya uyisanze haje imbere y'Havana. Kwenda kubatezake hari amabisi urubona parking kuri Havana none urumva bazasanga kuri Havana baje kuri Havana bakayabura bazacabaza muri activity ukaza muri ville kuri Havana le 5 ukahabona bus menya ko iyo bus ije kuri World Beach kuva 17h kuva isaha 11 ukahabona bus umenya ko ije kuri World Beach batayibonye umva batayibona gute kandi twagiye ko bisi zo zihari izo bisi zoboreka gushika magasanga gushika minwe gushika saa 6 izo ziko zakora izo bisi ego urumva ari nakora tumvikana kaza bukibuke urumva je ndaje hajya kuri Havana nzohasanga bisi kuhera saa 11 ego ziraje ngaha ngaha zo hari izindi hari zitwara abandi abaje bacererwa donc kuva 17h gushika minwe hazo hari bisi hagati zara abantu kuri zazanga kuri World Beach yemwe mwavyumvise mugabo kantu no kongereza ko abo ntiborindira kuza minwi nibonda kuza minwi bosanga ari byabacitse nibafata uwo mwanya baze 17h baze 18h baze 19h bombwe kuko baje minwi hari uburyo bwa DJs bamwe batazobaronse n'aba DJs batandatu aba DJs batandatu niburi uri mwese ya performance masaha abiri nta wuzi ko hazotangwa DJ Mario nta wuzi ko hazotangwa DJ B from Kenya nta wuzi ko hazotangwa DJ UV nta wuzi ko hazotangwa DJ Frank gutyo rero wo maximize amachance yo kuyose kumva mu DJ ushaka kugira ngo ushobore kugira jugement kwa la longue tuvuga ati qui a été le meilleur naho no surprise ni twinshi mugabo katubitabigira rero wayibomoye urumva tuzomenya n'umu DJ yagize neza kuruta ubu yego abarundi zobamena bagira iki nta kiboko tuzobaga twa twohonyeje ibidukikije mugabo tuje kuraba ko yoronka agashimwe niba ari ikuhe yo ngaha kuri World Beach niba ari champagne tuzomuha ayavuga ati wala c'est le DJ de la soirée sawa bana aba DJs bariko baratana mu mitwe ngaho bikomeye cyane bro ndagushimire rero ku cyumviro cyiza kuterambere mko muratuzanira merci je ndabatumiye bose muzoza mwiteguye kuryoherwa hari bishi mutifuza muzobisanga ngaha nice je rero babandi babarundi tuvugisha ikirundi bakigirisha ibintu by'uburofa arabangona ikirundi bazi urumva umukenya ariko bwa ikirundi neza okay ose ndagushimire na uyu wayi wani bigushikira hose kagera kuri shikigani umuntu akubwira ati nta kirundi abiga no uyu wayisha kiza mbwera zawo akajambo usozera ikigani akajambo babwira no kubatumira abarundi mwese turazi ko abarundi dusanga twifitiye akana ko kwikundira kuryoherwa so World Beach duhaye akajyo ko kuryoherwa na hamwe dusezere sama mu misi zazo ariko aragwimvura epfo tuzezera kano kazo tugasezerere kuri plage donc mwese muzoze amafaranga 10 menshi uje kujya kuri plage ushaka no kuyamara mu seconde motara kimwe akoresheje donc uje hazo hari ama barbecue hazo hari mzofunga muri 10000 nta kanyobwa karimo wachasha ni entrée ni entrée ayo mugabo hazo hariho ibinyobwa donc kwigurira zo kwikonsomera donc promotion azona promotion meshi sawa okay ako umuntu yokongerako nuko ibiciro bamwe bahora baza ko bizimvye nka kuri World Beach ego birazwi akeza karigura ahantu ni heza harakayaga keza haratunganijwe neza ibiciro byo ngaha rego biri VIP mugabo kubera ari bye vacances kubera ari Summer Explosion Beach ugabanya biki birazogabanuka rero cyo nobwira abantu ngakanyoni katagutse kamenye iyo bweze rero kuri World Beach buzo bweze neza cyane le 5 septembre kuva 18h abantu ni baze nta muzu ziteguguye yatse abantu bazuza bambaye oya nawe nta uzuza yambaye costume kuri beach nawe encore plus kwambara za maboka Summer Explosion abantu baje kuri Google Map barabe impuzu zambagwa ku masama zambagwa ku muri summer zambagwa mu ma beach bare byari hanyuma yaciye kama utaragenda vango nyina ni wacumba bunini no kuri ndasabye bazogendere kuri World Beach barabige bunini buzo bwacumbwe hano ndagushimire cyane no ni okay nuye nice merci beaucoup Ozira koze merci Isaac okay merci beaucoup nawe musaza merci Isaac okay sawa ina Isaac TV my name is Isaac Classic jenge kugenda gutangura kujya kayaga Juma Jux wewe Asha urumva ntavyo kuzatwiyambaze ngama costume akayaga kari ngaha rero bari so merci beaucoup regira subscribe like na share no 5 kuzwa umwezi kw'icenda haracyari umwanya vrimo kwitegura ukwezi kw'icenda rero ibintu biba bitesa ngaha nzoba nanje nambaye nta bintu by'ibipanano vy'iki bibire kuri
Isaac TV. Oh.